Tugomba bashimira ubwa mbere bwo kuma kwitavye kino gikorwa niki wanyu niki wacu tamwe kubashimira tuti Imana bahezagire mwakoze kugira ngo nanone tugumane namwe kuno mubabaro. Aka kanya uyu atuvuyemo atatwanse kandi tutamwanse, no kuvuga ko ntiyapfiriye ngaha, yapfiriye mu gihugu cyo hanze cyo muri Amerika. No kuvuga ibitwa twakora ngaha na hariya muri Amerika, n'abari Tanzania, n'abari Zambia n'ahandi bariko barakora kwisa ubunyene. Wejeje kuvugana nabo kobo izi saha bamutwaye ikiziga mw'ishengero, bagiye kumufoba. Batubwiye twege ko turi hino tugira ibintu tunyarutse kubera bamwe bagenda kure, nibo tuzibirira tubanguke kuko tuguhereza cyo kimwe. Hama tugira Imana tubatanga kubashimira muri byose, dufutekanije uno mubabaro. Uyu muvyeyi wacu yitwa BIREKEBIGENDE Etienne, izina bamutazira ni BIREKEBIGENDE. Yavutse 1001, tugoma tuvuga umwidondoro wiwe niko batumenyesheje batubwira. Umwidondoro wiwe yavutse 1935, no kuvuga ubu yarafise imyaka 84. Akivuka yavutse mu mwaka w'igihumbi, akivuka yarabandanije arakura, Imana iramufasha iramutera iteka, agera mu bigero byo kwiga ku ishuri. Ishuri yize mu ya mbere gushika mu ya gatandatu, amashuri ya kera acara hagarika. Urumva ntibyamubandanije kandi kubimwemerera ko abandanya n'ishuri. Ageraho yakira agakiza. Yakira agakiza mu 1979 mw'ishengero rya Pentecost hari muri Kongo Imarinde. Twarabanye cyane Imarinde, jewe mvuga gutya twabanye nk'imyaka isikafi 30 benshi ndiko ndababona baranzi, abo twabanye muri Kongo cyane, ibyo ndiko ndavuga barabibona. Abo twabanye ngaha nabo baranzi, ariko nagombye kumufatira iyi intervention kubera muvuge ko neza. Reba bavuga ati naka yasaze nabi, yarakizijwe. Amaze gukizwa, amaze kubatizwa muri mwaka w'1979, yarabandanije ibikorwa by'Imana, aba umuvuga butumwa 1980 muri Pentecote. Arashishikara abandanya n'ijambo ry'Imana. Naca atakoze
yabaye umwizigirwa imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Intambara zarateye arahunga araza hirya no hino, ariko mu 1000 amajana 9 mu 2009 asasingwa amabanga y'ubupasitori. Yagumye abandanya akorera Imana cyane. Nuno munsi yitavye Imana ari umupasitori, twobushimira Imana. Arangije mu mwaka w'2019 kandi aho hose yakorera mu ishingiro rya Pentecote. Yasezeye isi itariki 15 z'ukwezi kw'icenda muri uyu mwaka. Iwe yavyaye abana 8, abakobwa 7 n'abahungu 2. Abakobwa 7 n'abahungu 2. Imana nakidakora irahambaye. Naho vyagenze uko, muri Amerika hari umuhungu umwe n'abakobwa 3. Ino mu Burundi hari abakobwa 4 n'umuhungu umwe. Uwundi mukobwa umwe ari muri Zambia. Aho hose tuvuga gutyo, turakoranye twese gutya nyene. Mu ruvyaro rwiwe afise abuzukuru 31, afise abuzukuruza 27. Urumva aho ntapfuye, ahubwo ni muzima. Imana ishimwe cyane. Abavyeyi biwe, sewe yitwa Baramperanye, nyina wiwe yitwa Bunguka Genesi. Abo bose twatwo twavuga ngaha, muri abavyeyi biwe bari babavyaye ari abana 5, abahungu 2 n'abakobwa 3. Ubu tugeze ngaha rero, tugeze mu ijambo rigoye cyane. Ukuvuga ko unyakwigendera bashikiwe bari 3, bene wabo n'umwe na nyina agira 2, n'ubwo n'abahungu 2 n'abakobwa 3. Sawa, amajambo yariko ni menshi, muranyihanganira. Amen. Amen. Urumva n'umubabaro ni mweze cyane. Tugomba kubinyaruke nuko babidutegetse. Hanyuma uno munsi twari ku kigandaro, twari ku kiriyo, batubwiye ko birangiye, hasigaye umunsi wo kuganduka. Turaciye ku mazi cyose, kumva tumaze imishamba 3 turi ku kigandaro. Kumva turaciye ku mazi, muri kigandaro rwo turahezeje, hasigaye umunsi wo kuganduka. Umunsi wo kuganduka aho tubwiye ati tubamenyeshe mwese. Umunsi wo kuganduka uzoba itariki 15 z'ukwezi k'umunani umwaka w'2020. Tuzoganduka ku bantu benshi cyane, ku 72 aho mu benshi batagandutse ko, mugabo bavuga yuko kuri uyo birinze biba gutyo
bakorana hamwe batora izo tarike 15 z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi 2020 bazoganduka kuri se wiwe, baganduke kuri nyina wiwe, baganduke kuri musiki wiwe, baganduke kuri mwene wabo hanga n'abandi benshi batahinze kudondora batuge tuvuge gutyo. Urumva ni benshi cyane. Hanyuma batubwiye akanya twe turamenyesha ababanye n'inshuti n'imiryango, twabaze none se muragwa so turabaza akanya ijambo nka bireke bigende ninde. Batwisha ati ino muri Amerika turatora umuntu witwa Abari ari kumwe hariya. Uwa kabiri ni Toyi mungu wiwe, bari ngaha turamwerekana kugira ngo hari kibazo kiri ngaha n'uwo muryango uzohite umwitura umubazo yo vyaguruka sinkari kagiye. Uyu niyo batubwiye, mubonye iyi foto na se yasukumyene abamuzi turajyana murakoze. Uyu rero se muragwa wa hano tuzosika turabaza kandi bazokorana n'uyo mwene wabari hariya Lucho muri Amerika. Nta kundi mu byihanganire niko biri. Abamubona nabo ni umuryango wiwe bari bakikitse babo tubona ngaho, abana buzukuru abakini benshi nako twabivuga. Rero ijambo nyamukuru nuko tugira Imana tukivuga aho nyene. Rero abuze ko bashobora kuza abo tubasigi icyo jambo kavuga aruwaheranye nawe yobaziga ati nakaramperani. Hanyuma ibisigaye iryo jambo turangirize ko tugira Imana. Turabahaye ijambo ufite ikibazo. Uwo nyakwigendera yigendeye yari umuvyeyi wanje, yari papa mu miryango y'amamuko ibuyenzi ni mu Kazigo hose. Izina ryanje nitwa Bahaminya Kamwe mwene Yohana Bahene gusa. Barakuranye na papa naho gwima 72 rubatanije. Nuko rero niyo ngingo muhiye. Hanyuma Imana nimwakire mu bwami bwayo. Icyo nsatse gusikiriza umuryango uri hano, ngomba ndabamenyesha uko naraguze iparasera mu itongo yari afise mu Nyaruhongoka. Iyo parasera nta deni ndamufitiye kandi nawe nta deni yaramfitiye. Ngomba kumenyesha umuryango uko iyo yari muri Kongo ahantu bita Marinde, naragiyeyo turandika turahetse igikumutsi we ndagifise n'igikumutsi uwo mwene wabo nyakwigendera hanga ndagifise
ibyo byose biratunganye. Rero umuryango muhatse urabona umuryango ko ari mwisi, ntibazobone hariho akazu ngo hajya ahari kwa papa, yegome hari kwa papa mugabo narahaguze, nta ngorane na zimwe ziriho. Imana idufashe. Kuri uyu muntu wa mbere arisiguye, kuko utahari ivyo bisa bigenda nabi, ariko wivugira no mu bantu bose bavyumve zo nizo tuvuga ati byaruko. Yego twabonye undi bya kabiri. Tugira Imana Nise. dusenga Imana na Kristo. Amen. Asenga ndahe bajyango Yesu ishobora kuvuga amajambo menshi. Ijambo mvuga ni mfise umwana wanje yitwa abari ndi mu nzira, yari yasimye umwigeme mu rugo iwe. None uyo mwigeme ariho, twebwe tuba mu Kagongo, n'uyo mukobwa we wa mu Kagongo. Ngasaba rero jewe ivyerekeye ku vy'intozi isimwe vy'umuvyeyi nari naritanze vyarahetse. Ubu ico nsaba ivyerekeye urukundo, ko mwamaze kutwereka umuntu no kuvuga samuragwa, tuzoza no kuvuga twisunga ingorane zidushikiye, nuko wamuhire. Noneho muri iyi minsi no kuvuga mbona iterambere mu gihugu ryaragwiriye, n'umuntu aterefone bamuhaye inamba araterefona ati ibintu byabaye, kuba umuntu aragwaye canke ageze mbari canke ntawumenye ingene bigenda, yakwitavye Imana umuntu akamenya aho yitura akaronka n'abamufashe. Nuko iyo ngiyo jewe rero singomba kuvuga amajambo menshi, kuko mwavuze byose yabagamburukiye, ndageze muganza ndakaritse ibiganza. Uko nako ni ukuvuga urubanza ruri ngaha bose bararuzi, natwe turaruzi, ni rwatso ni rwanyu dusanzwe turusangiye. Nuko wamuhire na twege, nuko iyo ngingo tuhagira ingorane dushikira ko tugire Kristo. Ewe ndi mu bantu baguze ahantu mu Amaziko. Mu kuhagura rero uburyo byasitse, urabona unyakwigendera nyene 93 agomba guhunguka, yaraje agura inzu yitwa Miseri ndo kugaye. Yitwa uwo mugabo baguze inzu yitwa Miseri ndo kugaye, mugaze nitwa sinzo tumatoma. Baguze iyo nzu rero, numva ubunyene nyakwigendera azi ko ayihungukiramo. Hanyuma rero asigabwiye mwene wabo hanga tewe hanga, ariko ntanze makeya yasigaye nawe uzogendera kwitongo, kuko nako kuri mu ntambara ugurisa ikivi amafaranga uyari mwene bantaraje. Bigeze aho uwo Miseri mwene kugurisa iyo nzu yaciye asusa wari hanga ati nkeneye amahera. Byanse naho ndaza amasezerano yavuze ko ugenda kuguriza itongo, ugende kumpa nanze ugurise ndiri amahera yanjye. Hanga avuga ati jewe ugurise nzewe ngurise. Hanga rero nduga mu Amaziko arabwirwa ari impenda ati muga ndondera ubugura, kandi aho yagurisa abantu bari kumwega bari unana bafatanganye. Nenda arondera ubugura arabura, bahana isango. Niho mu nyuma za kurondeza ndaboneka, satwagenda turumvikana aragura. Nguze twarahavuye mbere ndamubwira ati mugenzi wani ibintu by'umuryango biragora,
nkeneye ntunga ibintu biri ku murongo tugende kwandikisha twagere muri sentare twandikisha urupapuro ndi nako rwa sentare tugira imana. Sawa, murakoze kwishura. Tugomba tubaze abafise amajambo banganiki sikazwe mwanya muto si uko bagira meryo yego yagewe nyene ndi mubabuze itongo mu Kaziko. Itongo ryo mu Kaziko bwa mbere twariguze n'umusinga ntahe twigendera hanga Maria Tabo aho ubonye hari mu Gwino ndari bamwo. Hanyuma umwanya uheze iminsi iheze atahaza Toyi. Uwo Toyi avuze ati kumbure itongo ni rwanje, ati rero bisoboka twumvikane canke naho ugeni. Iyo Toyi twarumvikanye turabandanya nanjye ndasigara kugira sawa. Murakoze, ivyo n'ibibazo bizokemurwa mu muryango. Twagombye kumenya abafise ikibazo, hanyuma tuzoza kuganduka ariko byose byarangiye. Mwabonye bo baduhaye bazokorana n'uwabo ari hariya hakurya bakivugane, bazobaha inyishu itomoye. Twagombye kugira icegeranyo kugira nabo nyene tubarungikire kugira ngo bavuga ati hariya byo mwakoze twabibonye natwe ivyo twakoze ngivyo, hama basire hamwe namurotsa muronkira inyishu hamwe. Nimba hari uwundi yo kwivuga izina tukamwandika ariko barafata biragenda tusa tubirungika. Yego hariho wasabye ijambo ryo gushima ntabigenze uko. Kuramutsa bari ngaha mwese, mwaramutse namwiriwe, hageze amasaha ya mwiriwe. Rero je ico nagomba gusikiriza muncamake ntarinze guteba. Uwo nyakwigendera bireke bigende twarabanye neza, haba muri Kongo icitwa Zaire twarabanye neza. Inzu yiwe yari nkiyi nanje yarakurikira, zari inzu zibiri zikurikirana. Yiwe niyo yari ya mbere. Hanyuma turagera ni mu ruhungo, turagenda mu ruhungo turahunga, kandi kuva kera tukiri no mu Burundi turahunga. Yaratwitaho cyane, tubuze umuntu yaraturaba. Hanyuma haragera rero iyo duhungira iyo muri Tanzania naho nyene twabahana hafi na hafi, kandi abana gwiwe barasangira n'abana biwanje, eka ntawanja wangura. Byari ibintu byiza cyane. Rero mu yo minsi irenganye bakiri Tanzania hariho akantu yari yanyemereye, ariko yaratevye kukishyura mugabo. Ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo usezeranye nturihe ntiwisure, yani biboneka yuko ari icyaha imbere yiwe. Ariko rero Imana aramugiriye ubuntu, Imana nimwakire neza. Hari haciyemo amezi 5 ako kadena kanyishuye. Urumva ingene Imana ikora kwiye. Rero kandi twaravuganye kenshi kabisa, twavugana nk'amasaha 5, ariko hari haheze imyaka myinshi tutavugana. Ariko mu uyu mwaka nyene twaravuganye kenshi kabisa. Ivyo ndabishimiye Imana, kandi umunsi nyene yitaba Imana, Imana yaramunyeretse hari mu ijoro, mbona yabaye umuntu muremure. Ibi bintu
turirimo amahinyu kwe ko mbonye ari muremure kandi inziga yuko yari afise uburebure bukwiye nyene ariko uwo munsi namubonye ari muremure rwose hama rero candabirotorera umugenzi bukeye mu gitondo niho baca batwandikira bavuga ati yitavye Imana rero turi n'ivyizigiro ko yagiye neza Imana ni mwakire by'ukuri twarabanye neza yaba twebwe abasigaye tworabanye tukagiranira urukundo nk'ubwo bireke bigende mu vyara wanje yapfuye afise nukuri ngira natwe twogiye mwijuru tuzogenda mwijuru nitwagira urukundo yarafitse yaradufitiye nukuri natwe tuzoza mwijuru umva rero ninjyo jambo nasatse gushikiriza abasigaye tube akarorero kuwo muhisi turabane ahari benshi tubonanye ngaha hari haheze igihe kirekire tutabonana none Imana ishimwe ndabona imiryango ni myinshi ngaha emwe n'uwo muhungu toyi yari imyaka myinshi tutabonana none Imana ishimwe ko twongeye kubonana dukomeze urwo rukundo uwo muvyeyi wacu nkuko yatweretse tuba rube akarorero kuri twebwe dusigaye nico nosaba kugira ngo twese tugirane urukundo kuko utabonye ku rupfu nta handi uzomubona nukuri kandi ngo uwo ntaba ari umukunzi wawe rero nico nashatse gushikiriza Yesu nashimwe nuko turageze ubundi mwanya wo gufata amata hanyuma umwe wese afate zimwe noyivuga afata imfyufyu afata igifuguto tuba tugeze mu mwanya w'amata hanyuma iyo twaheza tuvyaguruka tugende dushima Imana ko tuvuye kwerekeza mwene data ni ukuvuga rero hariho ubundi numvise hari icyo agombye kuvuga kaze notangura nkashimira Imana rero yebwe yemeye kubishikana muri aka kanya naho biruko turi mu marira naho biruko turi mu mubabaro uyu muvyeyi wacu yitavye Imana jewe ni muyomba ni mushaje wa mama kandi banakurikirana uyu rero ukuntu je no bivuga ukuntu yatwitaho twe tumaze kuba tubuze papa na mama twabuze uti twarose papa na mama barajutse barasigaye none rero kubw'ivyo ntangwe gushimira Imana nk'ukuntu umuryango waciyumviriye ko bakaca bavuga bati turatoye umuntu azohundwa amajambo twaba twamaze kumwumva ko baduhaye aberi uyu aberi nawe ni muvyaranje uwo mwumvise baduhaye yego nico turagikengurutse hanyuma nk'uko rero yatwitaho nibaze uyu aberi n'uyu toyi natwe turi bamwe kandi nongera ndababarira bati bo kwihangana tukigumya nta kundi niko bimeze bigumye twigumye hanyuma kimwe gusa dusengeranire ko ijambo ry'Imana rivuga musengeranire hama nibaje nkuko twe tusanzwe turi hano turetse abo babujwe gusa aha nabandi namwebwe mwese aha muzoguma mudufata mu mugenzi canke nabo woye babujwe ti muzogera mubafasha dufashanya haba gufashanya kuko bonyene nabonyene ntibobishobora twe muryango ntibodushobora mutari kumwe na mwebwe ngo babe kumwe n'Imana habe gusengeranira ntivyoshoboka twumvise ikindi kibazo cy'abantu bavuga ko baguze amatongo baguze tuvuga amasambu mwebwe rero nagomba ndabagira inama nkuko mugiye mwivuga umwe yari karavuga ijambo ry'Imana bariko barasingira baca baravuga bati uyu muntu rero akaba hari umuntu aheraniye umwenda mugerageze uburyo bwose mubivuge mutabivuze murabihora mubihoze muntu rero wowe uri hano kandi ukabuzi ko waguze aho hantu hari iko bigenda bigaruka abantu bako amatongo bagiye bagura mu gwimo
uramatongo bagura ku nyama babonye akanyama kanuje nk'hariya ukaja uhura abuze ngo mpiryo tongo akacamuha amafaranga aguranya akanyama kuri amatongo. Rero no kuri aho hantu mwegere abatwamvise mubiyegereje mubabarire neza uko biri mubegere cyane. Ako nakantu ngombye kubakebura ndabakebuza kuko we nimba watanze amahera yawe uratangana no kwitaho kwegera abo basigwa. Hama rero nanje nabashimiye Imana kandi nongera mbarira ababene data ati bigumye twigumye ya muvyeyi wacu twese duhojanye kuko abantu ntibanganya n'ikigumbagumba ntibanganya n'intuje. Mureme mwihangane niko bimeze nkaba ndangize mvuga nti nuko nabandi abo bene data bariyo nyine muri Amerika basigaye Imana yobana nabo kabazigama nabo nyine bakihangana natwe twese tukihangana. Abambuze tuti Kristo nahabwa icubahiro. Sawa murakoze. Reka hageze umwanya wo gufata amata twibuka ku rupfu rwa mwene data. Reka turangiza no gusenga hama kaze mwarimu kazi imiye uyu mwanya wabonye ko dukwiye kwa turi hano kandi niko wabivuze ngo mu byiza canke mu bibi tugusimire. None turagushimiye rero ko wabanye natwe twege tugihumeka. None data twese turi hano imbere yawe egome kuno rupfu rwa nyakwigendera. Hanyuma tugira dufate nkuko babivuze ikinyobwa tugomba kwihereza. Turagusabye rero ngo uje kubana natwe ubihezagire mwama aho byavuye data twese hirya no hino uhasire umugisa. Hanyuma kandi nkuko tumaze kumva ijambo ryo kuremeshwa turagusabye rero ngo abari wewe ubakiremesa mu muryango aho uyu musinga ntahe yari abari wewe buhaba kugira ngo usisikare kuremesa abasigaye kandi remesa umuryango n'igihugu cabuze kugira ngo data gisisikare kuremeswa nawe. Nuko rero urakoze gusisikara kubana natwe kandi urakoze gusisikara kuduhezagira kandi urakoze kuzobana no muryango kugira ngo uze uzigamisha ubuntu bwawe. Hanyuma ntitwosaba byinshi kuko urazi intumbero yacu n'ibisabo byacu. Turagusabye rero ngo byo byose rudasitse ko gusabona bidukwiye abari babazi tutakumisi dadio tutakukumbuka milele tutakumisi dadio tutakukumbuka milele. Umeondoka mapema na bado tulikupenda baba. Umeondoka mapema na bado tulikupenda baba. Mungu kakupenda zaidi, sasa amekuchukua. Mungu kakupenda zaidi, sasa amekuchukua. Tumebaki na majonzi sisi wana wako, tumebaki tunalia baba umeondoka. Kifo hakina huruma, kimekubeba mapema. Kifo hakina huruma, kimekubeba mapema. Tungekuwa na uwezo baba ungerudi. Tungekuwa na uwezo baba ungerudi. Mungu kakupenda zaidi, sasa amekuchukua. Mungu kakupenda zaidi, sasa amekuchukua. Ya baba yo, umetuacha peke. Umetuacha peke baba yo, umeniacha peke. Umeniacha peke baba yo, umetuacha peke. Umetuacha peke baba yo, umeniacha peke.
We kifo wewe, unatoka wapi wewe? Tazama vile ambavyo umemaliza watu wetu, umemaliza wazazi wetu, umechukua vijana wetu, umemaliza wadada zetu. Wengi wetu wametoweka sababu yako. We kifo, we kifo, Mungu atakuhukumu. Kwa nini kifo huwezi acha tuishi na ndugu zetu? Kwa nini kifo huwezi acha tuishi na wazazi wetu? Kwa nini kifo huwezi acha tuishi na wadogo zetu?